Hello community ya Pi network. Ndagize mwaramutse. Basi nkuko biri ni mwarimu mutumishi nje kwishura ibibazo abajijwe n'abantu ariko naremewe, ariko muwe mutahura ko nanje ntapfa kwishura uko bumubimbagije, ntarabifatira umwanya ngo ndabyige nuko anonsema za kotemu nico zibaza bivuzeho. Ndabyirinda cyane. Ikibazo nabajijwe cari iki kijyanye ati mwarimu we ko wagize umugisha ukaba ushobora kubona icyo baba bashatse kuvuga mu bintu bya system ya Pi network, dufashe kudusobanurira neza ibi bintu vyano ma version y'ama protocole bizoherera he? Nikaona ni ngumu, ni kibazo gikomeye mbajijwe. Navuga ati basi reka nzitutumura one day sobanurire community, kwa sababu technology abantu benshi bado baracari bashasha, n'abashasha ntibashaka gufata umwanya ngo bahe bitiro baje ku ma ordinateur n'ama website ngo bige technology. Jamani, hata na mimi bado ninasoma paka zaza yani. Aho ndiko ndakora ino audio ndiko niga. Ubijiro giwanje ndariryamamwo minimum nk'amasaha nk'atatu nkane. That's why rimwe na rimwe n'amagwara kunze kuva kw'ico kintu, ariko icyo ushaka utegerezwa kwiga cyane kuko ubumenyi nico kintu gihambaye gose. Ubumenyi ni ikintu kiri ariko mbere yuko nza gusoma icyo ko team yavuze kuri protocol zayo, shaka manze mbahe iki ubusobanuro uko bumeze muri technology bijanye n'ibintu bijanye na ma updating mu buryo bwa technology. But anyway, ndashaka mbabwire ntago systeme cyangwa se abubaka application mu buryo bwa technology cyangwa noneho ubuhinga bwa none ubwari bwo bwose musanzwe muzi, ntago bushobora kugira ihindurwa cyangwe se ivugurura y'ibintu runaka muri version yari risanganywe. Mu byumve ntago biriko ibingibi ntago biba muri Pi network gusa, biba no muri Twitter, biraba no muri WhatsApp, biraba no muri YouTube, biraba no muri noneho ni buri application, no kuvuga buri kintu cyose gikora system technologique. No kuvuga kubera ko technology ya internet iguma yevoriwa, ntibashobora kubona ibintu bashize a maintenance ko boca babyenkrina muri iyo version basanzwe bafisemo. Turi kumwe rero, niyo mpamvu biba ngombwa ko biyadapta bakatanga iyindi version y'icyo kintu cyashizwemo cya kindi bamaze kugira a maintenance. Ndabizi naho ndiko ndakoresha ikirundi habiza gutahura nyine abo bitahura cyangwa abasanzwe babyumva, ariko ndagerageza kugira mu byumve. Nk'akarorero murabe iyo baduhaye update ya Pi network ya application yo kumayiningiramo, nuko haba hari utuntu tw'udufeatures baba bongeyemwo. Nk'ubu dufise version 1.46 bakashaka kugira ivugurura boshira muri ijya application ya Pi network tumayiningiramo, ntago bikunda ko babyenkirina muri iyi version dusanzwe tuba dufise. Oya, baca bakora iyindi version ya 1.47 bamaze kubi enkrina muri iyo application, nibwo muca mubona hajya tuca duhabwa ati nimuje kugira mise à jour ya Pi network. Kacu umuntu akaca agenda muri Play Store
akacagira iki, akacagira mise à jour canke update. Na P browser nuko hari akantu ntibashobora kongeramwo buri kantu ka technique muri version ibiri kirisanzwe iri kirakora. Oya, barakora ubuhinga bwabo, icyo benkirinamwo bakacenkirinamwo, hama bakahita bahije kugishiramwo, bagahita bapublier bakatubwira bati rabe muje kugira update canke mise à jour ya Pi browser. Ubu dufise 1.17 version. Rero ivyo baba bongeyemwo baca baduha tugire mise à jour ya version nshasha, tuca tu downloadinga 1.18 niho bica biba birimwe. Ariko muri systeme technologique biragoye, urumva biragoye gufata ngo ihinduka mushize muri revolution canke maintenance mukoze muri ico kintu ngo mubizane mu biterure ngo mubishire muri iyo version isanzwe iri kirakoreshwa na communauté canke n'abasanzwe ari abashabiki b'ivyo bintu. Ibyo bikora no muri WhatsApp niko kuko. Hari mbere n'abantu bakunze kubona ngo WhatsApp yanje yaheze, basi wewe bakwankiye kukoresha les fonctionnalités za WhatsApp a condition que baraguhaye mise à jour canke update za WhatsApp muri Play Store, nawe ntiwabica nikanda kubera ko abenshi turaba nouveau muri systeme technologique, kugeza naho bagutegereza ko ukora mise à jour bakakubura, bagahita bagenza gute bakwankira kubandanya ukora ibikorwa bya WhatsApp. Nuhajya abantu bagiye gukora, bagiye kugurura ngo barabe ibyo babandikiye muri WhatsApp, uzobona akantu kaga fresh kakwereka ati ntaco wemerewe gukora utagize download. Hajya rero nico baba bashatse kuvuga ati dufise izindi features twongeye muri WhatsApp. Rero mbere yuko ubandanya ukora fonctionnalité za WhatsApp, gira mise à jour. Mpambona batama bahora baca baza ngo je WhatsApp yanje yaheze ngo rango mushirire mu yindi. Ntiyaheze, ahubwo we baguhaye rapere ko fonctionnalité za version twari tuko dukoresha za WhatsApp hari izindi benkrinyemwo wewe utaragira mise à jour. Anyway, kanze rero muri nantame ubusobanuro rero bw'ico bita protocol version. No muri rero Pi network nuko no mu manode nuko ntaco bashobora kwinklina, ntibashobora gufata ati ibi bintu ko tubikoze hinduka ngo reka tubifate tubishire no muri no version. Hapana. Basi ubwa mbere na mbere nashaka ndabibutse ya post ya mbere batubwiye bati mu rutonde n'ubu ruracari muri node iyo nuguriye computer yanje ruracanditse ngo mu rutonde rw'umufururizo gwa Pi network yihaye kugira upgrade. Twihaye ko version ya limite ya finale ari protocol ya 27. Basi hano iyo mvuziki ushobora kuca usigarana ikibazo kivuga giti none mwigisha ko bavuze ko protocol ya upgrade za node ari version ya 27, muga kuri tableau de bord tukabona hazari ko version 28 vyo gute? Basi ngomba ndabibasobanurire gutya kugira ngo mugerageze kubyumva. Basi jamani, hizi elimu jamani, ubumenyi rimwe na rimwe namwe muze muraburihira kweri. Muze murafata umwanya nyene uvuga ati mtumishi kwera aragerageza gusobanura ikintu kikumvikana, reka acha nimpe kitu. Arega nanje hazogera igihe nyene nifike kwa ukomo ni nyamanze. Yani ahanza kuryama isaha 10 z'ubucya aruko ndangije ivyo turiko turiga muri technology. Nanyi sasa hivi nyewe mbona gisinzi mwe muri sinziririye, lakini haina mbaya, nta mutima muburimwo. Ariko ibibazo iyo ndabibajijwe nkabona ndakibajijwe n'abantu 4 5 6
ndagifatira umwanya kugira ngo ndagisobanure cyumvikane. So iriya post ya koti mu baduhaye ndashaka muyitahure neza muyenkirine. Confere no kuvuga ndabivuge ndabyikuye ko kuko si jewe. Apart ya koti batubwiye ko 27 koko ari final. Mugabo ni finale mu bijyanye na upgrade bariko bakora mbere yuko twinjira muri full mainnet, kuko ntago twari kuba muri full mainnet itaratengenezwa ama smart contract. Ariko kubera yuko kwa kuntu technology ata muntu ashobora kwenkirina akandi kantu gashasha découvrir ashobora kugatora akubakiye ngo aza kazane muri ya version isanzwe iri kirakora ntibikunda. Niyo mpamvu rero igihe cyose niyo mpamvu mwabonye ati version 26 irabaye completed. Ubwo nyine imaze kuba completed, system technologique ibiriko yiga ibindi iza gushira muri protocol, bitaza gukunda ko biza kuja muri version 26, biba ngombwa ko bakora iyindi version ikurikira kugira bazokwa upgrading bimuka baja kuri iyo version shasha binjijemo ivyo bishasha. Rero hano koti yaciye yandika ivuga ngo following the successful completion of the protocol 26 upgrade on Pi Mainnet, twisunze urukurikirane rugenda ruba complete, rugenda rushika ku musozo wavyo kugeza yaho tugeze kuri protocol ya 26 muri iri kuri mainnet ya Pi. Ubu Pi testnet nayo yatanguye kuba upgrade yimukira kuri protocol 27. Basi kwiki kintu cyonyine ntararangiza iyi post ngomba ndagisobanure guke. Ndashaka mucumve neza iki mugitekereze neza. Nitwa shika muri version ya 27 ikaba completed, nta kizoca kibuza ko version 27 ikitangura kuba in progress ija kuri version 28. Ariko iyo version 28 muri post twahawe na koti ntago bigeze bayivugaho ko ariyo finale ya 28. Finale bavuze ko ari ya 27. None iya 27 rero iyo yacituzanira iki? Kandi ikindi ntimuze mutangara, ama protocol azobandanya yi upgradinga na 28 iri in progress ikaba completed. Ibaye completed nta kizobuza ko version 29 nayo iba in progress na version 29 ibaye completed, kuko buri version yose mu buhinga bwa none iruzura, hari yindi yitegereje izoza n'ubundi buhinga bwa none buryohoye bukurikira bwa bundi bwari busanzwe buhari. Ariko icyizere dufise nuko koti yavuze ko 27 ariyo finale. Iki ntago ari jewe ndiko nkivuga, ni a confere ya posti ya bene umushinga. Rero ibintu vy'ama protocol twoba turagejeje aho koti iba imaze kubivugira. Hanyuma nkuko dusanzwe tumenyereye ama upgrade y'ama version tukazoguma tuyabona mu ubwo buryo, amwe aba completed, aba andi yinjira in progress, ibaye in progress ibaye completed, haba niko kuko until now. Ariko 27 yo niyo batubwiye ko ariyo finale baada
yani imbere yuko twinjira muri mainnet. Byumvikane ko izo zindi protocol version 28 cyangwa version 29 version 30 31 33 35 gutyo izo zizoba upgrade, zizoshobora kuzoza ziri upgradinga ziba completed, twebwe tuza turi mu bikorwa nyezina, ariko tugenda turameliora, bagenda baratwemeliora, bagenda barameliora ubuhinga bwa none muri systeme za server za Pi network. So aha niho noshobora kugira ngo gusobanura iki kintu cya protocol. Hano rero batubwira ngo baciye babandanya bavuga ngo protocol 27 introduce more flexible and secure smart contract authentication capability. Tikubwivyo rero protocol ya 27 ije izana gushira ubwa nyuma na nyuma ikijanye ni na smart contract. Rero mu byumve ntago technology ya blockchain yoshobora gukora itagira smart contract. Mu cyumve haje za Bitcoin, za Ethereum, za Solana zifise smart contract zimikataba, yani mikataba janja kwa Kiswahili. Lero imikataba yani smart contract za Bitcoin zo zihindura après 4 nyuma y'imyaka 4 baje ico gihe baca bacita ngo having the year of having Bitcoin, kuvuga ngo base mining rate ya increase ya BTC igabanura kubera ma smart contract. Rero na Pi network ntago yari kwinjiza abantu muri mainnet idahejeje kutengeneza neza iyubakwa ry'ama smart contract. Enable more advancing way for account and application to authorized transactions. Jamani muko mnasoma hivi, muriko murasoma kugira ngo hashoboke kubaho uburyo bwishi bw'inzira no gushoboza ama account, no kuvuga ama account ni wewe mu pioneer we wamenye, and application to authority transaction, kugira ngo habeho uburyo bw'aba pioneers bamaninze bafise ama account ndetse n'ama application kugira haze habeho ama transaction mu buryo bworoshye. Ni cya kinini ariko ndabasobanurira, ntago byari gukunda ko tujya gusuma mu ma application, ntago byari gukunda ko wari gukora order muri application udafise smart contract, kuko blockchain niyo iba hagati y'umuguzi n'umugurisha. Yes, mu byumve rero. The upgrade continues Pi's border work to incorporate newer protocol features and expanding the network smart contract capability. Iyi rero upgrade iri kirabandanya ikora mu buryo bw'imipaka bwo kwambukiranya imipaka bwa Pi, kugira ngo haze hakore ivugana hagati ya blockchain n'umuguzi ndetse na babandi bafise ibyo bazoba badadaza muri application. Hisunzwe the network smart contract, hisunzwe ngo ama smart contract afise ubushobozi. Hano rero baciye barangiza bavuga bati the target date for the mainnet upgrade to protocols 27 is September 15, 2026. Hano rero aka kantu kanyuma bahereje ko ndashaka mukumva, is a target not a deadline. Ni target bihaye byuko bashobora ko hogera iyo rokenze bozoba bahejeje gushiraho smart contract zifise umusimamo, zubaswe neza, zimeze neza. Ariko ikintu nagisubiremo, bitaburijwe ko bibaye completed ibintu ko utazobona version 28 version 27 iri
upgrade iri in progressive ijya kuri version 28 na version 28 ikaba upgrade utazobuza kuzobona ko iva version 28 iba in progress ijya kuri version 29. Ibyo mubizirikane niko technology yubatse. Ariko gusa kugira nonaha dufate communique twahawe n'ubu nkibona iri muri node yanje ivuga ko version ya 27 ariyo itegekanywa kuba upgrade mu buryo bwa final afete mbere yuko tutarinjira muri mainnet. So rero iyi ni target bihaye, si deadline. Target irashobora kurenga ko iminsi itari mike mu byumve. Nimwabona rokenze hageze ngo none ko bavuze ko kwari rokenze ngo iba completed ngo byagenze gute kwitaravevura. Mubonero sezi irakwiye bitaravevugwa, rodiseti irakwiye bitaravevugwa, mutangure kwiramanta. No, hano bavuze ko hari target. Bantu b'Imana kubaka smart contract, burya namwe ngira ndababwire uwo batorika akabagurukana akabashikana muri California mu biro vya Pi Network ngo munaje muri server zayo mwovayo muhiye umutwe. Sinzi ko murigera mubona ujya muvyeyi Fani iyo ahari karatanga ibiganiro muri aba maso y'uko abameze aba yaravyimbye, amaso yiwe abavyimbye kubera ko anytime aba ariko arakoresha ubwenge, anytime amaso aba ari kuri ekra afete. Yani ko timu wana kazi kubwa sana, bafisa kazi kanini, mwamukwiye kubihanganira apana kuzana amashavu yanyu n'inzara dofise ngo ibi bintu ko biriko birateba. Wo kugira nayo wocu binyarutsa. Technology nayo ntuyitegeka ngo igende ukugomba, ahubwo irakwereka ati kugira iki gikunde unshiramwo kino. Bo rero baba bazi ngo duhuje akana kariya bica bihura bigahita bikunda. Rero lokenze ni target bihaye kuba iyi protocol ya 27 kuba iba yabaye completed. Nimwabona igiye kuba completed successful ro 19 muri weekend canke ro 20, ntimuze mute ubwoko ngwe eheraba bya bindi bavuga. Oya, technology niko yubatse. So nuko yari mwarimu mtumishi. Nizere ko ahangaha hari ahantu ibyiyumviro by'umwe ndabikuye ndabishikanya ahandi kugira ngo bagerageze gutahura izi nyandiko za Kotim n'ukungene baba batabariye. So sari mugira umunsi mwiza, nanjye mbandanye soma ubuhinga bwa none. Amasaha nagera sinzire nk'abandi, ariko hari amakuru nabashakiye n'ubusobanuro kugira ngo twigigwe hafi mu bumenyi no gutahura. Mugira umunsi mwiza.